juste twakoreye uno munsi muri programme ko misanzwe twebwe every Saturday tugwiza gukora ibikorwa rusange. Umuntu w'ikinebwe muri aba bose wabonye adakoraniye. Mu bisanzwe twaratevye ubundi. Twaratevye kuko wumvise wanashaka na Burundi Film Academy harimwo uburundi. Kuva rero igihugu kirimwo ubwo natwe burya turahamagawe no kuvuga ngo turimo nko mu bagomba guteza imbere iki gihugu. Apana seulement mu mafilm ariko mu bindi bikorwa byose by'iterambere ry'igihugu. So rero ntabwo ari ubwa mbere tubikoze ni ibikorwa twama dukora ahubwo ngira ngo n'ubwa mbere dushoboye kubivuga peut-être kugira ngo tumutive n'abandi tumutive n'abandi bashobore kuza teze imbere igihugu Starboy.
Poza ahantu ufatira imana iyo si gimbo. Ora. Mungu katinda. Nizama kanisa Maria. Kuranje. Eh. Esprit. Esprit vipi? Eh. Ni kuinganira.
Yes, wakunzi wa Star TV. I'm Starboy the Sheep. I like to support everybody in our country. This is Star TV, all day from Burundi, East Africa, Africa ndetse no kwisi yose. Abaduganye la galaxy rero budeveganye se don interior. Tuganye ivyiwacu, denze tuganye ivyo hanze byoroshe. N'umucungwe ntago wawufungura indani habuze, hejuru ameze neza cyane. Rero tuganye ivy'indani kugira wa mucungwe indani umeze fresh, hama dene umeze fresh indani no hanze umeze fresh. Kubera ko nta kintu kitangura kubora hejuru, ikintu gitangura kubora indani. Indani ni vyagenda nabi no hejuru urumva ko bizuca bigenda nabi cyane. I love you too if you love me, if you don't I don't care for that. So mu bwa Star TV murabona ko ndi mu ikundi y'abantu, bano bantu genda bemera namye ndabemera kuva kera. Ni Burundi Film Academy right now ngo bari muri pause, bari mu bikorwa rusange, ibikorwa vy'igihugu. Apa rero gukina filime n'ibikorwa vy'igihugu turabikora bikagenda neza cyane. Nibaza yuko nta bantu tuko turatuma twumva ko igihugu ngo mpaka ngo kitubone ko twakoze. Essentiel nuko dushira ibikorwa imbere, bakunze kubivuga haya ngo bakunze kubyita gute. Ndandavyumvire ujyana naci kwishuri. Bikancika ndaza kubiga warayacikirice. Yes, turi kumwe na team ya Burundi Film Academy, urabona ko bambaye n'imipira. Nibazangira hari yo gusengeramwe, hari niyo kuja mu bikorwa, hari niyo kuja mu bindi bintu. Urabona ko baberewe bameze fresh. Ni Liberty Mr Soro ari kumwe nabandi nyene bagenzi be basanzwe bari kumwe muri Burundi Film Academy. Liberty. Yeah man. Vipi? Yeah, ni fresh mot. Ugo sawa. Akavumbi gusa akavumbi. Genda baramukije amahoro y'Imana bane namwe. Kandi babwira ati much respect, much congratulations. Thank you so much. Kuri kino gikorwa. Yeah. Ndabona mwari muberewe, mwari musa neza cyane. Cyakweli? Ubona turabana atavya bien sana. Nyene y'Imana. Abimana yahezagira urabona ko tuvanzemo. Amahirema menshi. N'amahirema. Wowe yimwe amahirema? Ndiko ndabona mwa amahirema kabisa. Amahirema enkoni. Yes, uno munsi mwari mwazindutse mujya gukora igikorwa. Ni igikorwa tutamenyereye kubakinye ba filme baja gukora ibikorwa rusange. Ibikorwa rusange naje mba hajya barabambwira nsiburika nivo nta mwaya mba nifite mba niryamiye. La fois prochaine nzokuvye. Yes, ino idea yavuye hehe? Muyumvire muri kino gihe canke yamyeho kuva kero avuga ati je kubera ikintu hotora Burundi Film Academy tugende gukora ibikorwa rusange nkuko abandi bakora ibikorwa rusange. Mu bisanzwe twaratevye ubundi. Twaratevye kuko wumvise wanashaka na Burundi Film Academy harimwo uburundi. Kuva rero igihugu kirimwo ubwo natwe burya turahamagawe no kuvuga ngo turimo nko mu bagomba guteza imbere iki gihugu. Apana seulement mu mafilm ariko mu bindi bikorwa byose by'iterambere ry'igihugu. So rero ntabwo ari ubwa mbere tubikoze, ni ibikorwa twama dukora ahubwo ngira ngo n'ubwa mbere dushoboye kubivuga peut-être kugira ngo tumutive n'abandi, tumutive n'abandi bashobore kuza teze imbere igihugu Starboy. Yes, nibaza yuko igihugu ni cyo wacu. Igihugu ni cyasa neza bazuvuga ko igihugu gisa neza kubera twebwe twatumye gisa neza. Nubwo babigoye yuko twebwe utwerema turi hano dutuma igihugu gisa neza abantu bakakibona neza vyoroshe, ariko uko biri kose ntaca umwabikoreye babonye yuko hasa neza. Haje mwariko murabikorera rena neza kubona ko badukwikira. Gihe usanga je ntahaza aho mpagaze ntabibaza abana. Ubundi je nibere mu Nyakabiga niho nibaza ko vyabereye. Sinzi ko hari ibindi vyabaye bwa mbere. Vyabereye ari mu gisagara ca Bujumbura juste twakoreye uno munsi muri programme ko misanzwe twebwe every Saturday tugwiza gukora ibikorwa rusange. Umuntu w'ikinebwe muri aba bose wabonye adakoraniye. Nta numwe ari. Aguma jya umuyondo. Nta muyondo wari. Oya reka. Nta muyondo wari. Wavuze ati kubikorwa by'igihugu genda tunuka je turaba. Ni cyane. Turaba mu nabo. Watama bavugira se mwana. Raba hose. None Starboy mukura burinda gukorako. Ayida yo kuraba inyuma bro. Wera utanu udakora. Chanceline kweli. None unyereka inyuma. Raba ntibiraturaba. Raba n'impuzu nambaye. None zana turaba. Nzara frame raba.
Ndaba neza niwitonde. Niwitonde urabe bro. aho usanga hari umuntu yasize inzara nk'ubu yaje kuri ko rusange Umva usiga inzara n'igituba udakora urasiga mbwa ugakora. Abdish uko wapi uri tumika we Je ndi umukozi wa Danje musasubiza none. Waje ndakora cyane. wakoze nyene bien Amapa wage nabafata abiri nk'uko umutsiko kwa rusange ni kubikora n'umwete tu. uri umusokozi ibikorwa rusange wewe ubifata gute Oya ni gusukura igihugu tu. Kubera ni dufise ingenzi ziza zivuye mu bindi bihugu. Sasa rero ni rifo yuko baza bagasanga igihugu gisa neza tu. Kubera nibaza bagasanga gisa nabi bazuganda bace bavuga hariya ngurumva hariya twabonye nkuko ariko baje bagasanga hasa neza baravuga ati ni byiza cyane. ni muyingo horukubita ibikorwa rusange Baranzi hiyo ni. amona bitumika hapa acha icyo kintu avuga nico twenga twemba dusanze turabakinyi ba film tudukeneye gukorera mu bibanza biri clean ngo rero tudafashe umwanya natwe ngo dukontribiwe dusanga n'ahantu tuko turafilma niba tuko turakora amasequence gusa ko tuko turakorera ahantu hasa nabi nta bandi banterega bazobidukorera ni twebwe nyene tubwiza kubikora twebwe nyene yes gusa uyu yari yaje nk'umusani basha unaona kiatu unaona kiatu bana yari yaje yayiteye style bro ni yaje fresh bro uko sawa I'm artist wewe wakwita gute aho bandi hose man it's lucky the Sunday no fear man bad color but I don't know English man you don't know English yeah I know Kirundi only I speak Kirundi only Kirundi only okay uvuga Kirundi uvuga Kirundi gusa uvuga yes uno musiko gwa rusange kuri bivuze iki ibikorwa rusange ni agacumu ko guterera ku gihugu cacu twebwe ni twebwe ba mbere tugomba gutuma igihugu cacu kiba clear gitera imbere rero aho hantu tugomba kubihera ni mu bikorwa rusange ni mu bikorwa rusange hahandi ni iterambere rihera ry'igihugu ibikorwa rusange ni sawa cyane n'abandi bose noba himiriza kubikora tubwira itandukaniro rya Burundi Film Academy n'izindi Academy cyangwa n'abandi bakinyi ba film wowe umaze kubona ukavuga ati nta indi hari burya mu Burundi nayo hari okereka tuvugerera abakinyi ba film baba muri Burundi Film Academy icyo batandukanye n'abandi itandukaniro rihari bya mbere aha twe tubikora twaravyize abandi nabo nimba bavyize hanze c'est bon tubadusa abatavyize nabo urumva bo ntabavyize twe nico tuba tandukanye uri mwana najifichika kura na ugopa kamera sogea hapa sisi no gatanga nawe nawe wakoze kwa rusani mugabo umenga turabe nanwa takoze Starboy none Starboy abakobwa buri gihe kubakora mu ntoki ndabakora kugira ndabumvirize lakini wamukozeko nabdishi wamukozeko turakomesha akumvirize shaka kumviriza umukobwa ko aba yakoze kumviriza umukobwa okay yes muhaka mikro kugira agafati amazina yawe ni gute amazina abavyeyi Imana yampa abavyeyi bampaye ni Delicia Ishaki nawe wakoze ku rusana nakoze ntubibona muri kura cyane hasa neza nawe ntucubona kariza ega ifona je muzozi hajya mpande yanje kubera cye baramvye biranka yuko sohoka nifashe haji wa nyene hanze oya ahubwo wewe samdiza we tuzohu mwese wowe yashatse kuvuga mwese muze muze urani nako je ndatinywa gukorana n'umuntu umwe nkunda nkorane n'abantu muri rusange yes uno musi wakoze ibikorwa rusange yo the first time akubwira ati uze dukora ibikorwa rusange ikintu cyaciye kiza mu mutwe kuri wewe nigiki donc narabyishimiye cyane kuko urashobora kuba uri kuragenda ukabona nk'umuntu yanywereye nka gym gacupa gasanga gataya saporo ukimbe none ndagatore muganku nyene uri kuracana hasa neza nundi base ukavuga ati academy niyo irikira bikurikira neza cyumva kari sawa abari fresh sana mwese murasoma ku nturire naona nishaona unataka kuongea wewe unaboneka uraderanja sana muri Burundi aravuga cyane Ndumuntu wa mbere atekereje nkudubuye ntavuga cyane washa Ndumuntu wa mbere atekereje pereje kweri numva shaka kumenya inyungu ya mbere inyungu ya mbere ndamaze meze ikibazo inyungu ya mbere wakuye muri Burundi Film Academy gushaka ko no musovuga ati this is the first inyungu kuri jewe inyungu ya mbere jewe inyungu namaze kubona nari numva yuko nshoboye niyo ntoza muri academy inyungu nabonye
n'umuvuga ati Icyambere inyungu ya narize. mbere kabisa. Icyambere narize ndakora barigisha bakongera bakatwigisha gukora ngene ushobora gukina film ngene wishobora kwifata imbere ya kamera kuko intaraza nari nzi yuko ndiko ndaba muri kamera ariho sawa ariko baratwigisha ko utegerezwa kwifata uku kandi baratwigisha kugira ubumwe discipline kugira indero tukifata rufasoni atari bya bindi abantu bavuga ngo abakinyi ba filime ngo bameze uku oya baratwigisha kugira urufasoni aho turi hose nimba biriya dukina muri filime ngo turi babandi nyene babonye ivyo twakinye oya tuba turiko dukina dutanga message kugira ngo abantu nyene tubereke babone yuko ari abantu bariko barakina mugabo bibaze ko ari ivyanyavyo ico tu mabuja amaporo uko tayari au ukabona va poro hapo uko sawa niko sawa yego aramaze gukina uyu okay tubwire sene wakinye uravuga ati cyenda kazi ndarenze kuvyigwa nize cewe aha ndakaze nsoro nubwo wompa amanota je yose kuri yose cyo kuvyigwa nize isene wakinye sene nakinye mu ya mbere ndi muri behind the smile nari kirara wari kirara kabisa nari kirara nari shodoka tiyo mugasho we niwe wasaba ibuki aho sha bwa barankuye ku butegetsi nyene uravyumva ntangomiramo byarangiye nabi kandi byatanguye neza kweni twe tuba tubizi Yesu uvuye ko ibikorwa rusange ibikorwa rusange nibaza ko vyarangiye reka tuvuga ati nyuma y'ibikorwa rusange ugiye gukora iki kandi no musi turi muri Burundi Film Academy twifuza ko buri muntu wese ari hano yifuza yuko Burundi Film Academy gira kure uno musi gitekerezo ufise nka wewe anya mubabwiye gute witwa gute nitwa Mpawe nayo Marie La Degonde ikigonde nyene La Degonde bisigura gute bisigura ikigonde La Degonde oya bisobanura umwamikazi umwamikazi okay La Degonde after ibikorwa rusange tuvuye gukora inyungu cyanye icyo umaze kwibaza kenshi ukavuga ati kino kintu ndakwiye kugikora Burundi Film Academy antakenda umuntu asangwa ari muri Burundi Film Academy mu nyungu z'igihugu cyane mu nyungu za Burundi Film Academy ikintu cya mbere ni gukora cyane gukora ibikorwa by'iterambere ku gihugu n'ibikorwa biguteza imbere ku giti cyawe kubera iyo umuntu ateye imbere ku giti ciwe n'abandi bantu baravyungukiramwo gufashanya n'abandi kuko ifatandikanije n'abandi urabateza imbere mugatezanya imbere mwese no gufashanya manaka pora amaza kutusomesha araduhejeje La Degonde yes nibaza ko ivyiza nivyo twifuza ku gihugu ego mabuja niaje mpate ka micro basi mimi niko poa nawe witwa gute Christine Nahimana umukinyikazi wa filime cyane gose kubadida hapo bikorwa rusange byagenze neza cyane gose twiyongere samdire nanye zo niduhagarika namba ikabutura zimwe za niduhagarika nta muntu afise ikabutura yatabaguritse gucanya yimwe bayita inkima Zaburi yonyene iyi nyene iyi sindayihaga ibikorwa rusange byagenze gute muri rusange byagenze neza twasukuye uzabura umudamu yes okay wavuye mu rugo urabwira mutamatije ndagiye gukora ibikorwa rusange yego yavyakiriye gute yarigeze mutamusanga atanabikora niterambere gusukura igisagara cacu ciharuhe ugasanga arasukuye kuri umunezerewe ukuntu yavyakiriye mutama ukija muri Burundi Film Academy niko avyakira ubu ngubu umaze niwe yanandungitse yahubwiye ati ja kwiga wa mukobwa genda wige ubu yavuze ngo umudamu we ngo amwita umwigeme ariko kajya kantu niko zanaza kajya kantu niko je kubera ko navuze ati jewe umusheri wiwande mugaje je sikunda kuvuga ngo umusheri oya umusheri ni ikintu umuntu uwari we wese washobora kumwita sheri none abantu usanga babita sheri umudamu wawe ngo ntuzomwita ngo umugore wawe wapi ntanari kandi ngo umugore ngo bivuye mu ijambo muri vuga kugora
sinzi ntibanyumve nabi ni novuga ngo ni weza ntiwantumiye mugabo antuka reka tugacishemo ihajye ngo wakwije imyaka ingahe muri kumwe na madame imyaka itanu y'engagement mugabo turi kumwe ho irarenga ni yangije manye uravuga ati jewe ndasinye sure ngo jewe ribati hari akantu bavuga hari imbere neza kutaje kandi nagutumiye ntiwantumiye nagutumiye hari akantu bavuga hari imbere bakakubaza ati ngo umukobwa no bavuga ati nguremeye ngo kuzokwabira umukobwa cyane n'umugabo arabivuga muri eta civil mwe ntayi muragira mu nguremeye ngo kuzabira kuzokwabira ntumharirize je murandavyumva uremeye kuzokwabira iryo rivuga risiguriki kuri niko bavuga muri eta civil ni sina ry'Imana erega ni sezerano kwabirana ni sezerano ntabwo ari gikorwa oya ni sezerano c'est un travail oya none muri eta civil hari ikintu na kimwe muba mukoze atari sezerano gusa eta civil niyo kabisa uremeye ngo kuzabira oya bitewe nuko uteye nka Starboy nyine ucumva ibindi byinshi oya ibyungane kwabira nyine rimwe ibintu byinshi cyane oya ni sezerano humura reka kurigira rinini urubanza rwagenze gute muri rusange reka tuje mu tundi tumwe rwagenze neza cyane ko rutarabi vya film rwari urubanza rwo mu rugo nyine like nkuko abandi bose bagira imanza zo mu rugo ababatije abana bagize anniversaire izo gender zitimanza zo mu rugo ntabwo ziba zihura na showbiz njobye burya abarwo mu rugo ni nka kujya uvuga ati je ndi kumwe na madame habaye ikibazo na hanyene ngaha mu rugo of course kabisa chance nyati wawe umukinyi wa filme kuva dida na ubwa mbere havyo bambona mu none wari bwavyi nari nsanzwe ndi umukibazi yawe twaguma tukubona wifitiye ama micro hariya ubu naho usigara umukinyi wa filme usigara umukinyi wa filme tumenyera abafashe kuri zino micro kenshi hari ababijamwe bagiye gutanga hari mbona burya filme dukina zani wacu mu Burundi hari abavyitamwe bagiye kudabaga nkabaraba nkavuga ati kagiye kudabaga kandi bakaguma baposta ngo turakaye wabyize he bugizina yavuze izina boca banya nkabarahusha hariya muri Nohoro hariya okay uno munsi by the way kandi kumenyereye nk'umuntu ya mu YouTubeze of course abo nanye ndi mu YouTubeze je ntango ndibomesha maguje nkuri vyanye n'umu journalist independent urumva twari tukumenyereye ufata micro ariko uno munsi ukura kina film urashobora kutubwira ikintu wabonye muri filme gisumba ico wabonye mu byo wakora byenava muri Burundi Film Academy ubayeho gute muri rusange muze murabesha kubera ko ejo numvayo gatangura kuduha ama content ubesha ngo ngajya ngo twava ko riko rusange ngo ntitwafungura byagenda uko oya bivugira hanyene bo icambere ndonde nzokubwira ate umasi nzokurondera bo icambere coco uravuze ko nahoze ndi mu YouTubers ego nivyo nabikoze imyaka myinshi mugabo Starboy mu buzima hariho ibintu umuntu cyangwa se hariho ahantu umuntu abashaka gushika no kugira ushike aho hantu hariho ingazi utegereza gucako kuba je no munsi ndi umukinya wa filme kandi yavyize suko hariho benshi batavyize kandi ico gihe nari mu YouTubers suko nari mbuze handa bikora mugabo nuko igihe kitari bwagere kandi nuko ingazi nari kubanza kwanza gucako sinari kwisima ngo nsimba ku ngazi ya gatanu ifoko ntangura ku ngazi ya mbere ya kabiri babara nawo batera imigere mu arataruka soro yarasimvye oya ntiyasimvye kuko ugage siho yahereye mugabo siho yahereye ubona kunaguruka arataruka uno musi yamubonye mugabo burya umuntu ukaguruka mu maguru ni kwaguruka no mu buzima oya aho kiri ni kwaguruka oya Starboy twumvikane neza aho umubona no musi ari nka soro irya migere ateye siho yatanguriye yatanguye muri kung fu yavyiga akubitwa atahana amatrofe atandukanye urumva kugira ngo ayitegure iyo ngazi yo kuzoba insoro uno musi ari insoro nanje yo kubona ari mu YouTubers nisigura yuko indoto yanjye nayibagiwe nuko nari nkiri ku ngazi ya mbere ndiko ndashaka kuja ku ngazi ya kabiri ubundi ku ngazi ya kabiri ndiko ndabandanya mu nzira zanje hari wavuze ngo batavyize ngo no misi ngo bari mu nyongeze nyongeze mu minota y'agasunuza yagasinze gute utwo basigaranye ni dukenya ngo kubera ngo batavyize bo ntitubizi kuko Starboy umwe wese afise ivyo Imana yamwandikiye naho ategeza guca kugira hashike nimba je Imana yandikiye kurinda guca muri Burundi Film Academy naho naye kuja hose nari kugaruka nkaca
urumva nimba bajya bandi Imana yabandikiye kuzobikora kuzoshika kure bataciye muri Burundi Film Academy cyangwa mu zindi Simaka aza muri Burundi Film Academy mu bihugu byo hanze bavyigisha ashaka kuvuga sishaka kuvyigira mbwa mu Burundi kanje kuronde ubumenyi hanze akagenda hanze akavyigirayo urumva nimba bajya umva niyo nzira yabo rero twe natwe niyo nzira yacu ya bitasigura yuko Imana bikunze yugura n'izindi nzira dushaka kuja no kuronde ubundi ubumenyi mu bindi bihugu mwemwe mwatumye na soro itagisohoka imaze iminsi idasohoka bo nsoro cyo kuvuga ngo ntikirasohoka ari harashaka kuvyishura urazi ukuntu tuyikunda ivyo muri ko muratugirira mugani nzira nta kibazo na kimwe none bazi ikintu gihari tugira tubakubite filme rero turi babiri kunyene ubibona je nani ndikuza ku ruhande kandi ndoza kwiga kugira ndondere certificate urahaye kandi certificate ukikoresha iki kuyini ya filme none mwe ko murazikoresha iki nibiki ko mushavu ko certificate ni bien ariko igikuru n'ubumenyi abakurikira nje nzoza abandimo jewe nzoza kwiga rega sabo ico ko cavuze nico ushobora kuba ufise certificate udafise ubumenyi gakupfira ko busa par exemple byumvise bijya n'ibipapuro babahaye n'umutekano ni ibipapuro baduhaye nyene niho kwishuri no kwishuri turiga gusana twiga abanyeshuri jana mugabo atakinwa kwiye kwishusha ko ufise diplome nakizo kumarira mu buzima igikuru n'ubumenyi tutori gipaho nyuma ya certificate wabo ibintu byo turi ko nyuma ya certificate Ribati tubwirika abakonzi ba Star TV kugira tugende basi kwera ko inzara yatwishe bikorwa rusangi twarangije tugende kunywa gacayi cyangwa gashusho twasise mu rugo basi abatavuze ari ufise ikintu cyako ijambo ni rimwe gusa sivyo turi igihugu ni cacu igihugu ni cacu ari umuntu yavuze ati igihugu ni jewe nawe jewe nawe we tureza amaboko haranira agateka kakazi kawe jewe kuririmba ntavyo nzi urumva taboy bisaba yuko twebwe ubwacu mva hari imvugo hari umugabo yitwa Bruce Melody mu Rwanda nigeze kuvuga ijambo yarivugiye yarari muri Amerika kabisa yavuze ngo kare twitwa Burundi bw'ejo ariko buturi Burundi bw'uno munsi no kuvuga ngo twe ntabwo tukiri muri babandi bizeye ko kazoza ahubwo twe nitwe tugomba gutegura kazoza kabisa so nico gituma rero twese bisaba ko tuja hamwe mu butandukane bwacu tugakora ibintu biteza imbere igihugu cacu na career zacu kandi encore kabisa respect my bro bless man shout out to you kabisa agise bakunzi ba Star TV this is Burundi Film Academy nimwe dufise muri Rudende umukinyi waho ava nimwe Rudende dufise mu Burundi ndabizi reka kubimba urumva nimwe ihari yiyumviriye ati kubereke abantu bokina filime batavyize reka rero bavyige so bavuye ko ibikorwa rusange urabona bafise ibipawa nka twebwe twakuze dukora ikiyede maso nibi byari vy'iwanje nuko batamvyuye nuko wibagiye wavuye wamvyuye warahibagiye no hibagira gute twakora amakorve menshi muri internet tugakora ibikorwa byinshi cyane amakorve umuntu yisanze muri filime atarazi ko azokwisanga muri filime ari ngahane atigeze agira izo ndoto kera wowe wavyisanzemo okay tubwire impamvu wavyisanzemo akoze jewe sinabona ko nzokina filime ariko narakunda kuraba filime mugabo chance nabonye ngano kunyina urabona ko nshaje oya ntushaje man ubaza ngo hari uwo gucisha nagize chance rero mbona murano uyu muntu ageka ko bishoboka ndabigiyemo mbona birakunze nayo parava nari umukunzi wa filime mugabo icyumviro cyo ko nzokina filime bivanye naho nakuriye nabona ko c'est quasiment impossible nabona ko bidakunda mugabo ize chance yo guhura n'uyu byose nabonye bishoboka kandi byaje bishoboka ubu ndimo urabona ko n'umuse n'indi famille kandi baragwaye n'agapira kubadita abibona yes je numva no bashimira kuko mwakoze nanye n'icubahiro nibaza yuko hari abantu benshi babanye n'icubahiro benshi abantu nyene babakuru baza kubona kino kiganiro bo ntibaje gukora ikiganiro kugira biyerekane ni jiste murabizi turi muri entertainment kandi kuvuga ko biga si kugira biyereke bashaka bajya abantu batiga bige bari mu nyongezo urumva kugira bije kugira bakora ivyo bize so nibaza yuko turi ngaho kugira igihugu cyacu tukigire neza gise neza by the way nibaza ko aba bamaze kubikora reka tubandanye kuyindi ncuro nsoro jenzoza tuzenda kuri tele samedi prochain ndiko narondera inyuma kabisa yo jenzo nabica jewe byakweli yo jenzo zakukwitorera we kizima tubana yo jenzo nabica rero muko barusha ndiko narondera ikabutura gusekase sinoca ngena namba yuko nje ndarikata nkaca oya ntiragera mu nyongeza iyi ndacayisohoka mu none nakukira inshasha oya ngire nabi twambaye mbimbi twambaye
oya mwebwe mwambaye neza mwe murakazi je nirashika mu nyongeza oya ntacyo kizima umutima uhari ntacyo urahari kizima uhari abuje ni yaki kunda gutuma umuntu yavuga umuntu akwara twenga cyane bakwita gute wowe wagiye kuri ko rusange wambaye ishenete cyangwa ni bwa bundi badakurayo ni sawa ari hase ni bien nanje vuba ndayambara uyumva gute mwezi fresh meze neza nanza rufishe sindasonza wagiye utanywe icyayi naje ndabiravye nyene wowe wagiye ugikubise none ukora gute nta wabandi bababeshi bagiye batakinyoye wowe wagiye ukinyoye umwese afise uko yaje abigenjeje umwe wese afise systeme yiwe yes utugaruke samedi cyane gose kare cyane 7h30 tuzoba turi ku kipi isene baguhaye utokina unyuvuga ati jewe nubwo nagiye ukina filme ino sene nibaye imagenzi ikweba mbabace batwenga barayizi ati jewe nubwo nagiye ukina filme ibaye imagenzo ikweba nkubu ivyongora kubera ataye barampa ngo mvuge ati ntibyo uzo suri ready bizovana niyo bampaye ndayishoboye nzoyikina oya warize ariko warize ubushoboye none kuri kurankwepa kandi nziko wize okay reka nenda gushimira Imana ibahezagire yes wakunzi ba Star TV my name is Starboy the Sheep all the way from Burundi East Africa ndetse no ku isi yose tuganye ivy'iwacu guys ivy'iwacu ntivyagenda fresh azoba ari bien sana mubandanye gukurikirana ibikorwa bica kuri Star TV ndababwira abantu much respect much congratulation n'abandi bantu abantu babaye exemplaire ku bandi abo bandi baze bakore ivyo abantu ntibizoca bisigura ngo biganye ahubwo harakwiye kuza abantu bamera nk'icirore twirabamwo tukavuga ati twibonye twirabamwo tukavuga ati je nibonye Starboy nakomeretse ku munwa je nibonye nambaye uko tukibona mu bandi bantu yes Imana ibahezagire murakoze